Abanyagihugu baba kw'Interekwa muri zone ya Gihosha, komine Ntahangwa aha mu gisagara ca Bujumbura, barabangamiwe n'ikimanga cazananye mu kuzi cari kimaze guhitana inzu n'igice kinini c'ibarabara ugeze muri serire ya 12. Abo banyagihugu bavuga ko bafise ubwoba kuko aho imvura bucigwira ibintu bishobora kunyuka kandi iryo barabara ryabafasha mu bitari bike. Ibi bintu vyatanguye aho imvura ibaye nyinshi, hanyuma tuca tubona hatanguye kuba umugaga ngaha isi iramanyuka, hanyuma hacara amanyuka hose n'ubu muci riguma rigenda aho imvura izozira ho urabona ko hazoca hugagwa kopokopo. Aha hariho n'inzu yamaze kugenda burundu, urabona ko n'izindi nzu ziriko zirabangamirwa nazo nyene zishobora kugenda. Iri barabara ryari barabara nyabagendwa, ryarahita imodoka nini na ntoya, amamoto n'abantu batandukanye bagiye ku buzi butandukanye, abagiye mu biro bitandukanye. Niri barabara baca amezi araheze baguma baza kuraba mugabo ntiturabona ikintu mugabo bavuga ngo bagira barikore n'ubu ntiturabona ko baza kurikora. Aha rero imodoka nini ya ntizihita n'amamoto ahita yumva ubwoba. N'inzu hari inzu yari hari abakoreramo imirimo yaragiye, urabona n'izi nzu ziri ngaha natwe tuzibamwo dufise n'ubwoba. Ni ibintu byinshi byononekaye, hariho imodoka zahora ziduga n'amakara kuko iri barabara ragenda rigashika kure, rirashika ni Bugarama kuko umaze gucaha urashika hariya kwa Itonde ugacushika kwa Busiga ugacugenda ni Bugarama, riragenda ni Nyabagendwa. Niryo dufise rikuru. Aha turashonje kubera iki ivyahora bizana imodoka ubu babizana ku mutwe bigaca biduga ibeyi. Hariho n'ubukene buriko butegwa n'iri barabara, nk'abarangura kuri Kotebu ahandi biva ruguru vyaca ngaha mugubu ntibigishoboka ko rirengana kubera ibarabara ryamaze gupfa. Abanyagihugu basaba leta gusanura iryo barabara ico kimanga kitaratandukira n'ahandi. Leta yuko yotugarukirako nayo itatugarukiriyeko imvura ikatangura kugwa twese duherera hariya muri cari. Ico dusaba leta nuko yotugarukira bakaza bakarikora tukashira hamwe twese ingufu tugakora kugira ngo ibarabara ryongere rirengane. Ivyo biruko mu gihe iryo barabara ryari rikoreshwa cane n'abazanye ibifungurwa bayimanukana babivanye i Bugarama, ariko ubu bikaba bitacoroshe ko barengana.